eske bakurangiye ahantu ati ngo tukwereke tugwigishe kudandaza none tuje tuguha n'ivyo udandaza twebwe uzotuzanira wakuyemo donka yawe reka ndabakarorera fise telefone twokumvikana nishira hamwe ry'abashinwa par exemple canke abakoreya nka Samsung par exemple Samsung kambye ati okay omdishanjuma mu Burundi woronka abakiriye b'amatelefone nanje ntego reka tuzikuzanire uzidandaze twebwe uzoduha amafaranga waje kudandaza muri bo zira ko ntoca mu mutunza akomeye cyane ugasanga nk'iyi telefone bambwiye bati iyi telefone twebwe uzoturiha 200,000 waje kuyidandaza nanje nonje ndayishira kuri 400,000 no 200 niyo bari wanje avuye kuri telefone imwe bagenze ayo mahirwe yaboneka ahantu hake DS Max Burundi niyo yonyene numvise kuva nabaho mu Burundi izanya ku karyo Okay, yes, ndabaramutse ndabifuriza amaro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga ni wa muhungu wanyu omdishanyuma no munsi kandi ndagarutse tuyage kandi ndabaza n'inkuru nziza abagenzi inkuru nziza cyane namahitamo meza komeye cyane wagize kuza kudukurikirana ku Gaciro Media nivyo hari gihe tubazanira intahe z'abakoze ibintu bikemera kugira ngo baba bakumotive bakwespire bagukangure mugabo hari naho babiri ngombwa ko tubereka ama opportunité hari n'igihe tubereka ukuntu ure apare ya ma opportunité dushobora kubabwira ati rega hajyanye birakunda kandi no muze ya ma entreprise bagenzi atari makamaze gutangura nka mu gihugu cy'u Burundi bikomotse kuri Agaciro Media rero niteka turabishima ariko noneho hari gihe babiri ngombwa yuko ahubwo twonabereka aho ukuntu murondera amafaranga udatanguje amafaranga na makeya donc ni muri yo ntumbero nyene nkuko twebwe tutembera hano henshi tukamenya byinshi ngaha mu Burundi tubona ko byogira akamaro abantu ecambere turavyigako bagenzi hajya sinobabesha nkunda kubona byinshi ngaha muri kino gihugu cyacu Burundi mu burere washaka butandukanye mugabo ntibica bivuga ko byose nca ndabibereka no ndabereka ikintu nize nafashe n'umwanya wo kimenya ibiro ngiye kubabwira nafashe umwanya kubimenya hama ndahenda ndavuga nti iyo amara ibintu nakaryo gakomeye ku Burundi no ku Barundi la majorité iyo tuyaze cyane cyane n'ugwaruka ashaka kumubaza ati hagati y'umutahe mbego kenyiki hagati y'umutahe n'umugambi ukenyiki la majorité baje kubira ngo muga keshi babavuze batiyumvire bashaka neza ati jewe no ico mu mutahe no kwereke ico nkora muga byukuri bakubwira ngo no kwereke ico nkora nivyo kuri umuntu hanigiye kesha atamugamba afise aba hari n'abandi nabo babaza ati omdishanyuma je vraiment ndafise amafaranga nagurya nabuze ico no yakoza je tuma rero twebwe turi connection ku bantu batandukanye abafise imitahe n'abafise imigambi uyu munsi rero ku nkuru ndabazaniye bagenzi si kenshi bon nk'akarorero reka ndabereka nk'akarorero urutonde iyo tukoze urutonde rw'abagwiza tunga ku isi dutora toujours abakomersa n'abakomersa toujours ushaka urabe ku rutonde rw'isi tufate ba Elon Musk ba Jeff Bezos ba Bernard n'abandi benshi bose n'abakomersa baratanguje ibigo runaka muga n'abakomersa baradandaza uraba amazina mwamwe muzi akomeye mu gihugu cy'u Burundi y'abantu tuzi nk'abagwiza tunga bose n'abakomersa none uba warigeze nawe wibaza ukuntu uzomukomereza none eske oba atandoto nimwe y'ugutera imbere donc y'ugutera imbere cyangwa gutunga office sinibaza nta muntu umwe dafise donc iyo envie canke ivyo vyipfuzo byo gutera imbere mugabo ikintu kigore giteye ubwoba ni kuronka uhera ndatangurira he départ au fait kandi ico nico kigoye hari benshi bagira udu washaka gatahe
akajya gukora ibintu by'amara bigahomba mugabo ajya mu muziki ikintu kibuze ni ababuze ubumenyi bwerekeza ku mafaranga formation donc ni naho je nahavuye nandika igitabo sinzi ko mwakibonye ni igitabo cyitwa ibanga ryo kuronka amafaranga menshi cyo gitabo nacanditse mu kiringo kinini bagenzi agatabo gatoya k'impapuro 60 kari mu kirundi mugabo nakanditse imisi igihumbi bitewe nuko abo narondera ko ubwo bumenyi byari bigoye kubaronka urabona abagwiza tunga barafatiwe imyanya irabagora donc nandika ico gitabo ndakusanya ubumenyi bwabo bwose ndaburunda muri ico gitabo kubaziza ugikenera muratwandikira kandi n'abari hanze y'u Burundi cyangwa hanze ya Afrika harabushoboye kuboneka uburyo cyo bashikira muri ico gitabo niho twakusanijemo ivyimviro by'abagwiza tunga ucu usanga neza burya kirazira kuja kwiranza mu bintu udatahura niwe nafata riske uzofata riske mu byo utahura hama kuri nosi nivyo kuri biragaragaza ko hari inshabwenge bijya nyinshi zitandukanye nkuko mwama munabibona ngabo gaciro media mu byo tubereka hari abantu batandukanye bafite n'ubumenyi bw'ubwoko butandukanye ariko rero haje ishira hamwe rirongowe n'umurundi ariko risanzwe ari international likora mu bihugu byinshi bitandukanye iryo shira hamwe rero lije gufasha abantu by'ukuri bipfuza kuba aba entrepreneur bagenzi eka mbabwiza ukuri burya nta kintu kizimbye ubumenyi burazimbye pe ariko buzimba babandi batabukeneye kuri bajye babukeneye ntabwo buzimbye nico bituma usanga umunyeshuri yarize imyaka ishika 18 cyangwa 20 kwera yahejeje na za kaminuza niki iyo myaka yose akemera akavumira akayirindira ni kigaragaza ko ubumenyi buri très important keshe nano haba nk'ama formation entrepreneuriale abazimbye la fois passée iyo nagiyemwo yari izimbye cyane kuko isaha bayiharwa nk'iminota 45 donc yari amasaha abiri rero nuko yevuga yari 90 minutes urazi ko twarisha 500,000 bagenzi sindababesha ndi umuntu muto yago gutanga 500,000 mbwa kubera ko narinzi ico ushobora gukurayo nagiye ndirukanga so kubw'ivyo rero irishira hamwe gitwa DS Max Burundi mwumvise ko rifite amashami akurira ku isi atandukanye mu bihugu byinshi bitandukanye n'ivya Afrika mbere vyinshi birimo nk'abari za Uganda, Kenya, Tanzania, hehe za Zambia, South Africa hose rirahari ariko none iribakwe tuzaniwe n'umurundi bizodufasha iki icambere ushobora ko warigeze kwipfuza kudandaza ukabura umutahe tukurangira aho vyoce bikunda liratanga ama formation entrepreneuriale ku buntu nituvuge kwagusa no tuvuze kwagusa umengo tuvyambuye agaciro n'ubundi nta nico bimaze nuworeka kujayo ntaco yohomba no DS Max libaha formation ku buntu ibirenze ibyo bagaca baguha ibidandazwa ukaja kudandaza muri make ntibaguhaye no n'umutahe nimba cari cyo kibazo ufise ntivyaheze bageze sinzi kwigungira k'ibintu iyo ndabimenye ndabibarangira nk'akaryo keza hari akarorero murabona uno munsi bitewe n'ubuzima buzimbye buhari uwaheje kaminuza murangiye hana kuri 300,000 ntagenda ariruka aho hari n'abakorera n'amadesa ariyo n'abari munsi ndakeka yaho mugabo eske bakurangiye ahantu ati ngo tukwereke tugwigishe kudandaza none tyo tuguha n'ivyo udandaza twebwe uzotuzanira wakuyemo donka yawe reka ndabakarorero fise telefone twokumvikana nishira hamwe ry'abashinwa par exemple canke abakoreya nka Samsung par exemple Samsung kambye ati okay omdishanyuma mu Burundi woronka abakiriye b'amatelefone nanje ntego reka tuzikuzanire uzidandaze twebwe uzoduha amafaranga waje kudandaza muri bo zira ko ntoca mu mutunzi akomeye cyane ugasanga nk'iyi telefone bambwiye bati iyi telefone
twebwe uzoturiha 200,000 uhaje kwidandaza nanje nonje ndayishira kuri 400,000 no desa niyo bari wanje avuye kuri telefone imwe bagenze ayo mahirwe yaboneka ahantu hake DS Max Burundi niyo yonyene numvise kuva nabaho mu Burundi izanya ku karyo ibi bibwirwa nde bibwirwa wa muntu ahamiye gutera imbere babishize mu buryo bubiri rero naco cyantangaje bavuga bati umuntu yishakira akazi ahembwe navyo twarakamushiriyeho arahembwe aradandaza ibidandazo byacu hamahembwe aca hembwa ngahe rero hagati ya 500,000 na 1,500,000 are you ready hagati ya 1,000,000 hagati ya 500,000 na 1,500,000 niyo ushobora guhembwa ugiye ugakorana na DS Max aho niko kwezi donc uri umusarariye uri umukozi bisanzwe mugabo ati byo si ibyo ushaka gutera imbere ushaka gutera imbere ngo tukwigishe kugira ntuje guhombya ibidandazwa byacu hama uhejeje gufata izo nyigisho uca ugenda udandaze akarusho rero mwari mukazi akarusho gakomeye naje sinobabesha kugira ndinze nza kubibabwira nafashe umwanya uhagije mugabo kandi naribaza ni none aho abarundi boca baje bose wemeye donc no kuvuga ufasha umwanya w'iyo formation mugakorana mugira ngo cyamezi 6 bashaka kuguha biro yiwawe donc shop yiwawe aho dandariza atari wowe iriho na DS Max urumva ikiringo cyameza cyamezi 6 are you ready ibi ndiko ndabibwira baba ninzi neza ko badukurikira kuri Agaciro Media bahahami iterambere yeah rero nibaza ko haca havyuka ibibazo byinshi ariko navyo byose muravyishurwa nimwandika muri commentaire no kuri sinoro umwanya kubisobanura mu ma commentaire ahubwo reka ndabashireho ko ntuze ya groupe WhatsApp muyinjiremwo bagenzi nukuri ntihagire umuntu aza kunyandikira ninjire muri groupe WhatsApp ibibazo byose mubibarizeyo hama mbona umengo uza kwinjira muri groupe ni wa undi donc abikeneye abishaka kandi nkako nibaza ko uza kuraba ino video wese araza kubishaka hama nase kubabwira ngo urumva ngo uzuca ugenda ukata iyo adresse vraiment numvise umengo yongora gutanga murinjira ngaha muri groupe hama bene byo washaka muraza kuyivuganira muri no groupe nawe turamushiramo ibisigaye je muzogaruka munshimira kuri Agaciro Media maze kubazanira amahirwe menshi nimba haramwe yagucitse aya ntagucike yeah ikiringo c'imyaka 2 n'inusu nukuri ukabatana kimurakura kuri Agaciro Media ushatse uzusha kuyihebe kuyiraba sindiko ndabakanga cyangwa ndabakankamire no mugabo tuwacisha amahirwe menshi ku buryo utoba warabuze namwe ufata nimba warayabuze aya yo basi turayakuzaniye ego nuko nitwa homme de changement ariko reka nawe ndagusabe ube umu homme de changement cyangwa umu femme de changement kubera ko iri terambere tuvuga nawe ukwiye kurigiramo uruhara ntukwiye kuba indorerezi z'abaje gutera imbere ntukwiye kuba ikiraro c'abaje gutera imbere nawe ukwiye kujana n'abandi mu kuja muri iyo terambere donc izi formation mbega hanini zizoba zivuga iki donc ni formation entrepreneuriale donc bazoba bariko barabigisha ibijanye no kudandaza hamwe na marketing ya strategy yo kudandaza hamwe na management ya entreprise parce que ibintu sinzi ko mu bitahura baguhaye biro yiwawe canke magazi yiwawe ukadandaza ego wagize entreprise nene wumva utizwa kudandaza mu buryo utazohomba urakenera buno bumenyi voilà donc hari mwivyo bya management hamwe na gestion des entreprises voilà bagenzi ahari ico nsigaje naco nsigaje kabisa Jezi yabanye nabigishwa biwe angejera babwiye ati rero nimugende ndi kumwe namwe nanje nigiki ntakoze vraiment nani ndabarangiye nimugende rero ibisigaje muzogaruka kunshimira
yes ibibazo byose ngira muza kugira kuri ibi kandi naje nababwira yuko iyi formation ni formation uzogira urusanzwe uri kurakora formation uzogira uri kurakora izomara amezi atandatu nabwije ukuri uzomaze kwinjiza atari make uzomaze kwinjiza atari make canko naho uhite mugende babwira umukozi mugabo navyo nibaza ko utobugiza amahitamo meza wala nuko rero ndabakunda cyane bagenzi ibi tubahaye nuwari kubirisha byari kuriho mugabo tubahaye ku buntu bana kwa gusa tubahaye ku buntu nawe hamahigwe uwundi muntu umwe cange bangahe ku buntu bivuze ngo iyi link y'iki kiganiro girongikira uwundi muntu ntacu uzohomba naje ko ndabibahaye simpomvye nzokunguka ninabona mugenzanje ba bantu bose iyi family mu dukurikirana kuri Gaciro Media kuronka umuriyoni atari ikintu gisigaye kigoye ari umuntu twaganiriye ushize ari muri yo DS Max nyene n'umutama ambwira ukuntu yaramaze imyaka yose atarigera ronka umuriyoni wiwe mugo bavuga ati ku kwezi kuronka miliyoni 5 nibisanzwe umunyeshuri wa kaminuza murazi nk'aba biga muri za kaminuza cyane cyane nk'iyi y'u Burundi bakoresha umwanya mwinshi bari kwishuri ugasanga amafaranga abagoye kuronka none yakubwira ati kuronka ka miliyo to 2 miliyo ku kwezi biri simple none gabagenzi hari cyo nakoze ibisigaye mugende mwinjire muri groupe WhatsApp ibisigaye jewe muzonshimira gose groupe WhatsApp twishize kuri YouTube pana kuri Facebook kuri YouTube ni muyinjiremwo ibi tubibwiye babandi bahamiye iterambere nuko jewe nahora nja kurondera ama formation mu bihugu bibanyi kandi ntanabishoboye we rero nawe tubikurangiye aho biri hafi cyane bye bye mwari kumina Omnishanima see you later.